Kanda baramutse bangarutse muri kano kanya byacu kuba tuyaga twungurana ubumenyi kuri no munsi nabazaniye bishasha bigiye bitandukanye aho tuzavugira tuganira ku tuntu n'utundi ndakubwira ati mbe na kano wari ukazi ushobora kwibaza uti mbega tuza kuganira ku biki mbega turi kumwe nande muri studio za radio seri w'akazi n'akazi yumvikanira Bujumbura ku murongo w'105.7 David Ndayizeye muri kumwe uyu munsi nganza kubagarukira ku bimwe mu byo mutari muzi abari babizi nabo ndabibibutse ariko kandi munga bw'ivyo maracari even ifasha ni wari karatuma mvuga mu kanyumva aho muherereye hose mbanza ni heri kaza bega mwese mwe matwumviriza mwibereye hagati mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura makumine atatu agize igisagara ca Bujumbura ndavuga muha ndavuga mukaza ndavugana ntahangwa abaringwa mu Cibitoki aho za Bubanza aho za Gitega za Mwaro za Muramvya Imuyinga mu Cankuzo Ikarusi Ibururi mu Rumonge Imakamba ikamucungara yose igize igihugu cy'u Burundi abambasaderi n'ambasadrise mwese iyo muva mukagenda hagati ndabahaye mwiriwe ndabaha nikaze muri kino kiyago cuno munsi kiyago kiza kuducisha muri tumwe n'utundi kuri nye mutari musanzwe muzi muri kano kanya rero nashimye ko tuza kuganira ku bintu bijanye n'utundi maze tukaza kugaruka kubagwiza tunga ibashika ku 10 barangwa ku mugabane wa Afrika abo niwe tuza kugaruka ko maze tugaruke kubijanye niyo bavukiye ivyo bakora canke ivyo basanzwe barangura mbega ubutunzi bwabo buhagaze gute bimwe rero tuza kugana tubiganira ko nibaza yuko muri kumwe natwe gatanu ku kandi maze tuze kugana tugaruka kuri vyinshi nibaza yuko mu turindiranye igishika ushaka kwibaza uti mbega uyu munsi muri kano kanya twisunze intonde ziba zigenda zisohoka ku mbuga zigiye zitandukanye umugwiza tunga wa mbere ku mugabane wa Afrika nindi iyo bafise uburyo bw'amafaranga bungana gute uri ku mwanya w'icumewe ninde avyose ni muri kino kiyago twisunze urubuga rwitwa Forbe Afrique wasiza habona mu mwaka wa 2024 umva ni mu mwaka uheze abagwiza tunga bakurikira ukungiye kubabwira ko aribo ba mbere kuva ku wa mbere gushika ku wico ku mwanya wa mbere tuhasanga uwitwa Aliko Dangote ati Dangote avuka hehe mbega abavyeyi biwe ni bande Dangote avuka mu gihugu ca Nigeria yavutse kwigenekezo rya 10 ndamukiza umwaka wa 1957 avukira ahitwa Ikano muri Nigeria se muvyara yitwa Mohamed Dangote maze nyina wakitwa Hajia Maria Sanusi Dantate gushika mwaka 2024 ubutunzi bwe bwaharugwa mu miliyardi 13.9 z'amadolari y'abanyamerika ni kuvuga miliyardi 12.8 z'amayero nkuko kandi zanduka n'ugo rubuga bavuga yuko uwo mugabo ugira nk'iryo tunga ryose yabanje gushinga ihingo rikomeye cyane yise ro groupe Dangote
risanzwe rihingura isima ikomeye cyane imenyerewe no gukoresha mu bihugu bimwe bya Afrika Dangote Cement. Maze iryo hingura rikagira amashami agiye atandukanye mu bihugu bishika ku 10 ku mugabane wa Afrika. Muri umwaka nyene uheze wa 2024 byaragaragaye ko iryo shira hamwe rifise n'ubushobozi bwo gutanga umwimbu udasanzwe ugizwe ni miliyoni 50 z'itoni y'isima ku mwaka. Mu mwaka wa 2022 ariko Dangote umugwizatunga yarashoboye guterera ishira hamwe ryahavuka ikano intererano ingana ni miliyoni 600 z'amadolari y'abanyamerika, ni kuvuga miliyoni 548 z'amayero. Uwo rero ni ariko Dangote aza ku mwanya wa mbere mu bagwizatunga dufise ku mugabane wa Afrika. Tugiye ku mwanya wa kabiri tuhasanga uwitwa Johann Peter Rupert canke Rapat mu rw'icongereza, yavutse kuwa mbere ruheshi ni umwaka wa 1950. Yavukiye ahitwa Stellenbosch muri Afrika du Sud, ni Afrika yo mu manuko. Maze samu vyarakitwa Anton Rapat, nawe nawe akitwa Hubert Rapat canke Hubert Rupert. Uwo ni wo muryango wiwe. Uti mbega itunga giwe nawe ryo baringana gute, ari harugwa gute mu mayero eka no mu madolari y'abanyamerika? Itunga giwe riharugwa mu miliyaridi 10 n'agace kamwe z'amadolari y'abanyamerika, ni kuvuga miliyaridi 9.3 z'amayero. Johann Rupert yarashinze uruganda rukomeye cyane muri Afrika y'Epfo yise Remgro, arashiraho niba nkiyo kwiyungunganya yise Merchant Bank, Grand Merchant Bank. Kukivuga cyose biguma bigenda neza cyane. Arashinga n'urundi ruganda yise Vodacom, mumenyereye ku mpuzu zigiye zitandukanye, imipira y'amajezi igiye atandukanye. Byose ni kwa Johann Rupert, umugwizatunga muri Afrika agira kabiri ku rutonde. Ugushika ku itunga giwe nyezina kwari gufatanye cyane n'umugwi yise Groupe Richemont. Uwo mugwi nawe ukaba harugwa mu migwi ugira kabiri ku isi nzima utanga umunezero. Biciremo iryo shami ryo kwiyungunganya yashinze yise Compagnie Financière Rupert canke Rupert. Uyu mutunzi Johann Rupert agabamwo ibice 10 n'ivy'ijana 18 kwijana vy'umutahe w'iryo shira hamwe. Ivyo bikaba vyamutumye aronka amafaranga arenga gato miliyoni 200 z'amafaranga y'amaswisse y'amadividende. Nyene nawe uca muvyumva hari mu mwaka wa 2022 aho aca harugwa mu miliyoni 230 z'amadolari y'abanyamerika, ni kuvuga miliyoni 210 z'amayero. Uwo yari mugwizatunga agira kabiri ku mugabane wa Afrika, Johann Peter Rupert. Tukibana ku rutonde guno munsi, ndabitse kuri microphone David Ndayizeye kurikirana muri kano kanya. Mugabwe ivyuma ni Ive nifasha, ni Samirizi de wakazi nakazi.
niya gutegura kino kiganiro kugira nawe ushobora kumenya utuyagwa hirya no hino na cane cane mu bijanye n'ubutunzi n'abagwiza tunga maze ikindi gihe tukazogaruka ku bihugu bikize cyane muri Afrika ndetse no kubagwiza tunga ba mbere twa dufise mu gihugu cy'u Burundi abivanye n'uburyo bazoba bafise byose ni muri kino kiganiro na David Ndayizeye. Ku mwanya ugira gatatu tuhasanga uwitwa Nicky Oppenheimer. Uwo yavutse itariki 8 Ruheshi umwaka w'1945 avukira yitwa Johannesburg muri Afrika yo mu manuko nyene Afrique du Sud nawe uvyumva. Samu vyara yitwa Harry Oppenheimer maze nyina kitwa Bridget Oppenheimer. Umugwiza tunga avukiye ahita Johannesburg muri Afrique du Sud. Itunga giwe riharugwa mu miliyaridi 9 n'iduce 4 z'amadolari y'abanyamerika, no kuvuga miliyaridi 8.6 z'amayero. Uwo ngo yashinze uruganda ruhingura inzoga rwitwa Beers. Nicky Oppenheimer umunadere yo muri Afrika y'Epfo aguma ngo ari n'uwicitegerezo mu gisata c'ubutare kuko bitewe n'uruganda rwiwe The Beers yaragwifashije mu gushinga umugwi yitse Anglo American. Ni nawe watumye Nicky Oppenheimer aguma ari umwe mu bashoramari bakomeye cyane. Maze uwo muguka bashizweho ubwa mbere na sekuru yitwa Ernest Oppenheimer. Mujanye no kwingunganya uwo mugwiza tunga Nicky Oppenheimer afise amatongo manini cyane muri Afrique du Sud, ni kuvuga Afrika mu manuko, mu gihugu ca Botswana no muri Zimbabwe. Yose hamwe bayashize hamwe ngo akaba ari ku buringanire bwa hektari ibihumbi 187. Uwo rero akaba yari Nicky Oppenheimer aza ku mwanya ugira gatatu kuri rwa rutonde rw'abagwiza tunga ashika ku 10 bagaragaye muri Afrika ku rutonde rwashizwe habona n'ikinyamakuru Forbes Afrique mu mwaka wa 2024.
tubanaje n'utonde rwacu rw'abagwiza tunga dufite muri Afrika rwagiye habona mu mwaka uheze 2024 arugashigwa habona n'ikinyamakuru Forbes Afrique dusanga ku mwanya wa kane haza umugwiza tunga bamwe mu mutamu gifaransa ngo les hommes d'affaires yitwa Nasef Sawilis yavutse kwigerekezo rya 14 myandagaro aho ni muri août umwaka w'igihumbi kimwe amajana 930 yavukiye ahitwa i Cairo mu gihugu ca Egiputa akaba yitavye Imana itariki 29 ruheshi umwaka wa 2021 aho yasandabiye ahitwa El Guna ni mu gihugu ca Egiputa. Ushobora kumbaza uti mbego wewe itunga giwe ringana gute? Yoba yakoze ikiyunyamukuru byatumye ashika kuri iryo tunga giwe ryose. Aninga mu kiganiro Utuntu n'Utundi aho nza kugaruka ku bigiye bitandukanye kuri bana bagwiza tunga nagenda bazaniye ubukurikirana bwe yuko tuzurabira hamwe n'ibihugu bikize muri Afrika uwo mugwiza tunga na Sefu Sawilisi n'umwana wa nyuma mu bahungu batatu bari bavukiye mu muryango kize cyane w'abasawilise akaba harugwa mu bambere bafise itunga ryinshi mu bihugu bigize Afrika y'uburaruko namaze kukubwira ko avuka mu gihugu ca Egiputa muri Egypt uwo mugwiza tunga rero ngo asanzwe nahingura isima zikoreshwa mu kubaka amazu n'ibindi asanzwe kandi ari n'umushoramari wishira hamwe rihingura impuzu zikoreshwa mu myimenyerezo ngororamubiri ari byo sport izo nazo zisanga ko zanditse ko Adidas gisigura mu bw'icyongereza all days I dream about sport iyo ni Adidas ibigaragaza neza yuko uwo mugwiza tunga cyangwa umushoramari afise nk'imitahe bivuga ko afisemo umutahe ungana n'ibice 6% by'amafaranga akoreshwa n'iryo shirahamwe numwe kandi mu bashoramari b'umugwi Madison Square Garden Sports uwo nawe ukaba wibereye neza na neza i New York arafise kandi n'izindi nganda nka Knicks NBA National Basketball of America n'izindi za Rangers NHL ariko mugwiza tunga wo muri Egiputa na Sefu Sawilis niwe kugera ubu ari uwa mbere ahingura ifumbire nyinshi ku isi nzima
tubananje n'ikiganiro cacu utuntu n'utundi utuvugwa ijya no hino tukabandanya n'urutonde rwacu rw'abagwiza tungwa dufite mu gihugu ku mugabane wa Afrika. Nababwiye ko nabateguriye abashika ku 10 akaba David Ndayizeye mukomeje gukurikirana muri kano kanya mbwa bw'ivyo mani Ive nifasha ni radio CDO akazi n'akazi ku mwanya wa gatanu rero tuhasanga witwa Mike Adenug yavutse itariki 29 ndamukiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1953 avukira hitwa Ibadan muri Nigeria. Samuvyara yitwa Michael Agbolade Adenga maze nyina wakitwa Juliana Oindamola. Itunga ryo mu Gwizatunga ari harugwa mu miliyaridi 6.9 z'amadolari y'amanyamerika. Ni mu miliyaridi 6.9 z'amadolari y'abanyamerika, no kuvuga miliyaridi 6.3 z'amayero. Uyu mugabo rero ku banyanigeriya bamutazira gold digger, abisigura umurondezi mwiza w'inzahabu kandi ahambaye. Mike Adenuga afatwa nk'icitegererezo mu bagwizatunga bo mu gihugu ca Nigeria. Igitangaje kandi cyagiye gitangaza benshi n'abanyanigeria barimwo, uwo mugwizatunga yatanguye gutunga umuriyaridi w'amadolari afise imyaka 26. Yarakiri umujene cyane, yarakiri muto. Umugurongo we n'uwo mugwizatunga wo muri Nigeria muri kino gihe ubarizwa mu bisata bigiye bitandukanye bigurisha ibitoro byo mu bwoko bwa petrol, Council ala Bank, Sterling Bank. Agakora kandi n'ibijanye no gutuma tumanako ari byo telecoms, ivyo guhanahana amakuru. Arakora kandi n'ibijanye na Globalcom. Ahivyo bisata byose byo gutuma tumanako canke za Globalcom vyigeze gukwiza imiliyoni 55 z'abazikurikirana, abamwe mwitwa ba abone mu mpera z'umwaka wa 2022. Uwo ni Mike Adenog, umunyanigeria. Auretswa tukiri ku mwanya ugira gatanu wa kino kiganiro twisunze urutonde adukesha urubuga Febro News. Forbe Afrique muranunga ku gucegeranyo gwashiza habona mu mwaka uheza wa 2024
bagerageza kudondagura abagwizatunga abambere ku mugabane wa Afrika. Kuba munsamiye hagufi cyanye mumfatiye ndiko ndarengana mukamunsanze mumvaye no munjahe, reka ngerageze nje ndabasubiriramwo abantu batanu ba mbere. Uwa mbere ni Aliko Dangote, avuka mu gihugu ca Nigeria. Uwa kabiri ni Johan Peter Rapat, ubu nawe nababwiye yuko avuka mu gihugu ca Afrika yo mu manuko, Afrique du Sud, South Africa. Tuvuye kuri uwo twasanze wa gatatu witwa Nikki Oppenheimer, nawe nyene yamuka mu gihugu ca Afrika yo mu manuko. Ku mwanya wa kane twahasanze Nasif Sawiris, wowe twasanze yivukira mu gihugu ca Afrika, kimwe mu gihugu mu bihugu bigize Afrika y'uburaruko, muri Egiputa. Uwo mbere twanasanze wewe kugera iyi saa takiri mu mwuka w'abazima, yashengeye kwigenekezo rya 29 ruheshi umwaka w'2021, amaze imyaka igera kuri 4 yitavye uhoraho. Yavukiye ahitwa Cairo muri Egiputa, apfira ahitwa Eiguna muri ico gihugu nyene. Aho hari ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatanu tuhasanze uwitwa Mike Adenuga, yivukira mu gihugu hariya ca Nigeria. Ushobora kubaza uti mbega abo bandi batanu basigaye ni bande? Reka kandi mbanze kandi ndababwire ikaze ni mukanya, ikiganiro kirabandanya.
tubandanje rero nivyo twamwe turaganira turacaganira ku bijanye n'abagwizatunga 10 ba mbere muri Afrika bagaragara. Twabasanze ku rubuga Forbes Afrique rwabishize ku mwaka uheze wa 2024. Ku mwanya wa gatandatu tubasanga witwa Abdul Samad Labio. Yavutse itariki 4 Nyandagaro umva ni muri August mu Congereza ni mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 960. Yavukiye nawe nyene ahitwa Ikano cyo kimwe na Dangote muri Nigeria. Samuvyara yitwa Isiaku Rabiu maze tunga giwe rigaharurwa mu miliyari 5 n'uduce 9 vy'amadolari y'abanyamerika. Ni kuvuga miliyari 5 n'uduce n'utwijana 43 z'amayero. Utimbego mugwizatunga Abdul Samad Labiu wewe yakoze iki? Itunga giwe ryo wagifashe gute? Ryazananye he? Ni David Ndayizeye kuri microphone. Ntucike intege. Ndingaho vyose ndabibabwire. Niyo muzoshaka urutonde rw'abagira ku 200 abazoza bakurikira bano ndi tayari. I'm ready. Nditeguye. Uwo mugwizatunga rero ni waserukira umugwi wiswe Agro Industry Osima. Ni nawe yashizeho umugwi witwa Bua Group. Iryo naryo rikaba ari rimwe mu ihinguriro rihambaye cyane muri iki gihe ku mugabane wose wa Afrika. Nkuko nabivuze rero wobe na Aliko Dangote bose bavukiye ahitwa Ikano ni mu gihugu ca Nigeria. Uwo mugabo rero imigambi yiwe y'iterambere yayitanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 988. Muca mwumva ko yaramaze imyaka 28 uko yavutse. Igihumbi kimwe amajana 960 1960. Igikorwa ciwe ca nyuma yakoze kigatuma aronka amahera menshi ndasubemwo menshi. Ningurane yasavye mwishira hamwe ryo kuziganya no kugurana yitwa Société Financière Internationale ICFNC canke mu kinofunofu cikinyamazo. Iryo rengo ryamuronkeje miliyoni amajana 5 z'amadolari y'abanyamerika. Ni kuvuga miliyoni amajana 60 z'amayero. Iyo ngurane ngo yaratumye ihinguriro ryiwe gisima mu karere ka Sokoto. Byamubereye urufunguruzo rwo kuronka miliyoni 6 zitoni zisima ku mwaka umwe. Uwo nawe si undi ni Abdul Samad Labio aza ku mwanya wa gatandatu mu bagwizatunga ibashika ku 10 dufise ku mugabane wa Afrika.
ni continent africain. Uti rero ku rutonde dufise ngaha uza ku mwanya w'indwi ninde? Ni mukanya. Kurankurikirana ni David Ndayizeye kurumva muri kano kanya. Ni kiganiro tumenye nutu, menya tunutuntu, utuntu nutundi. Twaba tuvuga ngaha mu Burundi, ku mugabane wa Afrika, eka no kwisi yose. Ndakubwiye ko ndi ngaha amaze nzogerageza kuzana bashikira nyene. Aho mutamwaro nkiyakanya ko kwashika shanye ko ushobora kwazungurwa kugira amashobore kubabwira twinshi menye twijya nino. Ni Samizi Sede w'akazi n'akazi nijwi giterambere. Ku mwanya w'indwi tuhasanga umugwiza tunga akomeye cyane yitwa na Gwib Sawilis. Wakaba yavutse kwigenekerezo rya 15 ruheshi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 954 1954. Yavukiye ahitwa Ikairo na wenyene mu gihugu ca Egiputa. Cyo kimwe na Nasif Sawilis bose cyangwa ko bavukiye mu muji umwe, ariko we tukaba twamusanze ku mwanya ugira kane. Uyu nawe tukaba tumusanze ku mwanya ugira indwi mu bagwiza tunga bagaragara ngaha ku mugabane wa Afrika. Ushobora kumbaza uti mbega wewe Samu vyara yitwa gute? Bamwitwa Onsi Sawilis, nyina kitwa Yuslia Aloza Sawi. Ubutunzi bwiwe abuharugwa mu miliyaridi 3 z'amadolari y'abanyamerika. Ni kuvuga miliyaridi 3.5 z'amayero. Vyumva neza nyene ko ari miliyaridi 3.8 z'amadolari y'abanyamerika. Uyu mugabo Itunga afise ngo yarikuye mu bijanye no gutuma tumanako, ivyo bita telecoms, ivyo guhanahana makuru. Biciye mu gisata tele de Hascom imbere yuko yinjira mu gisata c'ubutare mu mwaka wa 2012. Muri make uyu mugwiza tunga na Gwib Sawilis afise uruganda rukomeye cyane rukorera mu vy'ubutare rwitwa IVYO mining. Uruganda rukomeye cyane bavuga ko goba ruhingura umwimbu mwinshi cyane mu gisata c'ubutare. Uca wumva yuko na Gwib Sawilis yavuye mu gisata cyo gutuma tumanako, aho biboneka byose ko bikorera bimwe byose biciye mwishira hamwe nababwiye rya teleko Orascom. Abandaniza imirimo yiwe IVYO mining
byamutumye ashika ku ntambwe ariko kuri kino gihe aho yagiye ku rutonde rw'abagwizatunga bashika ku 10 bo ku mugabane wa Afrika maze akaza gaterura ikibanza kigira icindwe. Uti rero ku mwanya w'umunani tuhasanga uwitwa gute, umugwizatunga yitwa gute, umu homme d'affaires yitwa gute. Tuhasanga uwitwa Mohamed Mansour, uwo yavutse muri Nzero, ucumva ko ari muri Janvier, ni mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 948, avukira ahitwa Alexandrie muri Egiputa. Murumva yuko ku mwanya w'umunani tuhasanze witwa Mohamed Mansour, yavukiye ahitwa Alexandrie ni mu gihugu ca Egiputa. Turacari kuri gwa rutonde nyene rw'abagwizatunga ba mbere dufise ku mugabane wa Afrika bashika ku 10. Uwo rero se muvyara yitwa Lutfi Mansour. Uyu mugwizatunga aza ku nimero 8 wo mu gihugu ca Egiputa. Ubutunzi bwiwe buharugwa ku miliyaridi 3.2 z'amadolari y'abanyamerika, no kuvuga miliyaridi 2.9 z'amadolari z'amayero murantu. Timbuye mugwizatunga yamaziki akoriki yakoziki vyatumye ashika kuri iyo nsinzi yo kuronka amafaranga nkayo yose gushika haja ku rutonde akaza kuba uwo munani mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 nkuko twabisanze ku rubuga Forbes Afrique. Uyu mugwizatunga yahoze ari n'umushikiranganje wo kwiyunguruza mu gihugu ca Egiputa ku ntwaro y'uwitwa Hosni Mbarake, aho manda yiwe yatanguye mu mwaka wa 2006 iza kurangira mu mwaka wa 2009. Mohamed Mansour arongoye ihinguriro rikomeye cyane, biboneka neza ko yegamiye umuryango asanzwe avukamwo, bagise Conglomerat Familial Mansour Group.
iryo naryo ryashizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 952 rishizweho na se muvyara yitwa Lutfi ibigaragara neza yuko canke biboneka neza yuko iryo hingo rikoreresha abantu benshi baba ibihumbi 60 vy'abakozi murumva ko ari ishirahamwe ritoroshe iryo rikaba riri ku gatwe ka Mohamed Mansour wo muri Egiputa yavukiye ahitwa Alexandrie mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 948 nyene iryo shirahamwe canke iryo hinguriro rirafise ivyo rihingura bikomeye cane nk'amamashine yitwa General Motors, Caterpillar na McDonald's ukunda gusanga mu bihugu nka Egiputa na Amerika. Aho nawe suyundi ni iki gihangange c'ikigwiza umugwizatunga Mohamed Mansour. Utimbega ku mwanya w'icenda harinde imbere yuko ndababwira bano babiri banyuma wawunsamiye hagati canke wankurikiranye kuva mu ntango areka ndakwibutsa bagiye bitangiye imbere bano abo twahereye ariko kandi imbere yaho mbanzanira mukiza mwatumviza mwese mutwereka ko muri kumwe natwe gatanu ku kandi hariya ndabona bari kwandika ubutumwa ati David uri kurabikora neza ati udushikiye ahantu tutahora twibaza ati nkabo nabo narinzi ati mugo bibaye ngombwa kubambwira kandi urakoze cyane reka nanda gukengurukire nabemereye yuko nutundi twese ndonda tubashikirako amateka yagiye aranga Afrika yagiye aranga bagiye nyene bagaragara nyene mu bijanye n'ubutunzi abagiye bagira ibintu bihambaye cyane maze vyashitse kwiterambere ryaba iryabo canke igihugu nanabemereye yuko tuzogaruka no ku bihugu bikize cyane canke bifise amafaranga menshi canke bifise ubutunzi bukomeye cyane hano ku mugani wa Afrika eka mbere tuzogaruka no ku bijanye no ku isi yose abinakunze tugende tugaruka nyene ku banyamitahe baba bari ngaha no mu gihugu cy'u Burundi mu gihe akanya kazobidukundi ni David Ndayizeye kurumviriza muri kano kanya ni Nsamizi de wakazi nakazi ni kwijana 5 n'ibicindwi urabwira mugenzi nabwire mugenzi we ati nta handi nandi zo kuri biyago biryoshe atari ku Nsamizi de akazi nakazi no ku rubuga rwa Facebook uragenda kandi ugasanga handitseko radio de wakazi nakazi guti ugahita nyene ufyonda kuri suivre na partage kugira bino biyago bigenda byoshe kandi vyungurana ubumenyi n'abandi bashobore kuvyumva ngerageje kugira neza nsubira mu nyene imbere yo kutuza kuvuga babiri banyuma uwa mbere twasanze ko ari Aliko Dangote umunyanigeria yavukiye ahitwa Ikano. Ku mwanya wa kabiri twahasanze witwa Johan Peter Rupert canke Rupert canke Rupert canke Rupert bivana no kungene nyene wisanzwe nyene ubisoma ariko vyose biravugika. Ubu nawe twasanze yavukiye ahitwa Stellenbosch muri Afrika y'ubumanuko ucuvyumva ko ari muri Afrika du Sud. Akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 950 muri Ruheshi igenekezo rya mbere nyene. Uwo rero nawe aca kurikirwa n'uwitwa
Nicky Oppenheimer yavukiye muri Afrika yo mu manuko, Afrique du Sud, acavukira ahantu bita Johannesburg hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1945 muri Ruheshi. Ku mwanya wa kane twasanze witwa Nasif Sawiris yavukiye ahitwa Cairo ni muri Egiputa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 930. Kugera kino gihe canye kugera mu mwaka wa 2024 aho twabonye runo rutonde rwasohokeye yari yamaze kwitaba umuremyi. Aho twasanze yashengeye igenekezo rya 29 Ruheshi 2021. Ku mwanya wa gatanu twasanga witwa Mike Adenug yavukiye ahitwa Ibadan muri Nigeria mu gihumbi kimwe amajana 953. Mwamaze kuvyumva. Ku mwanya wa gatandatu na twasanze witwa Abdul Samad Labiu yavutse mu gihumbi kimwe amajana 960. Avukira nawe nyene Ikano muri Nigeria, cyo kimwe n'uwo twasanze ku mwanya wa mbere ariko Dangote. Ku mwanya w'indwi twahasanze witwa Naguib Sawiris, nawe twasanze avuka mu gihugu kimwe na Nasif Sawiris, bose bakaba bavukiye i Cairo muri Egiputa. Ivyo babigaragaza neza yuko bava no mu muryango umwe, ako nakiyongerako. Ubu nawe yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 954 1954 muri Ruheshi nawe nyene igenekerezo rya 15. Ku mwanya w'umunani uje kubibona mu kanya gaheze hari uwitwa Mohamed Mansour yavukiye ahitwa Alexandre muri Egiputa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 948 mu kwezi kwa Nzero. Reka dutandukire uw'icenda n'uwitwa Kosbeka canke Kusbeka yavutse itariki 14 Kigarama muri December umwaka w'igihumbi kimwe amajana 952. Avukira hitwa Potchefstroom muri Afrika yo mu manuko, Afrique du Sud. Akabijya kuri uyu mugwiza tunga yarabaye n'umwigisha muri kaminuza yitwa Université Witwatersrand kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 gushika umwaka w'igihumbi kimwe amajana 978. Uca wumva ko ari kiringo c'imyaka 2. Saho gusa yigisha, yarigishije no muri kaminuza yise bita Université de Stellenbosch ni muri ico gihugu nyene ca Afrika y'umumanuko, Afrique du Sud. Ubutunzi bwiwe buharugwa mu miliyaridi 2.7 z'amadolari y'abanyamerika.
nabivuze ko akabijya yabaye n'umwigisha mu kaminuza gatandukanye uko ari abiri aho yigishije ikiringo c'imyaka igera kuri 2 uwo ni Kusbeka twasanze ku mwanya w'icenda ku rutonde rw'abagwizatunga 10 ba mbere dufise muri Afrika bagiye kuri urwo rutonde mu mwaka uheze wa 2024 tukaba tubikesha urubuga Forbes Afrique niho nyene cubasanye nababwiye ko ubutunzi bwe buharurwa mu miliyaridi 2.7 z'amadolari y'abanyamerika uca wumva ko ari miliyaridi 2.5 z'amayero urengo asanzwe ofise n'amazina y'igitazirano canke amazina y'umutazira bimwe bita Masirno ngo bamwitwa Rupert Murdoch d'Afrique uwo bita Kusbeka urengo niwe muntu wa mbere yashizeho ubwa mbere umugwi w'ikinyamakuru yashizeho ikinyamakuru bise Groupe de Presse Sud-Africain Nasper aca yongera aba n'umuntu wa mbere yashizeho imbonesha kure ihemba ku mugabane wa Afrika Kusbeka canke Kusbeka tukaba twamusanze ku kibanza c'icenda muri abagwizatunga nyene tunko tudondagura 10 bo muri Afrika bagaragaye mu mwaka wa 2024 utire ku mwanya wa nyuma tuhasanga nde ku mwanya w'10 kubwa wibaza ko ari inde ndinga kugenda mu babwire nkengurukira cyane abaguma mutubipa mwandika ubutumwa amutelefona reka ndababwire ntindinga ku bwanyu nkumbusha kuri telefone uvuga ati mbega ku mwanya w'10 tuhasanga nde ni mukanya yagira ati jewe nyene ati David ndakuramukije ati ndamutse n'abakunzi bose ba CDO ati rero nanje ati ni surprise uyu munsi sinivuga uvuga izina ryanje ati abagwiza tungura ko cyane tubakeneye kubamenya nika nabwiye ko witwa Pasi ni saha 11:30 uyu ndagiye tubite ni Jonathan nkabandi ko ndabakurikirana urakoze cyane reka dusoze ndabwire uwa nyuma ari ku mwanya w'10 bamwita Patrice Motsepe yavutse ku igenekerezo rya 28 0 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 962 avukira hitwa Isoweto muri Afrika yo mu manuko avyagwa no muvyeyi yitwa ndavuga se wiwe Kimotsepe na nyina wiyo yitwa Augustine Motsepe itunga ryiwe riharurwa mu miliyaridi 2.7 z'amadolari y'abanyamerika
no kuvuga imiliyardi 2.5 z'amayero. Yizi bijanye n'amategeko agenga ivy'ubutare n'ibijanye nyene n'imigendane n'ibindi. Uca wumva yuko hambavu yuko ari mugwizatunga afise n'amashuri atari make, kuko arazi yuko nababwiye yuko yize n'ibijanye n'amategeko agenga ivy'ubutare. Ubu rero yashizeho ishirahamwe ryitwa African Rainbow Minerals, ryamutumye aba umumiliyarderi w'umwirabure muri ico gihugu wa mbere. Uwo mucukuzi w'ubutare yatowe kuba uwurongoye Confederation African de Football, Confederation African de Football CAF, muri ntwarante mu mwaka w'ibihumbi 2021. Patrice Motsepe niwe yabaye uwa mbere abaye angaji canke hawa ku kazi canke yabaye uwa mbere amenyekanye mu bagiye batanga amafaranga atari make mu muhari wa muri ico gihugu mwitunga bakoresha canke novuga nk'umugambwe muri ico gihugu bawita The Giving Bread, washizweho n'abamiliyarderi b'abanyamerika harimo nka Bill Gates na Warren Buffett. Nabo rero abagwizatunga naguteguriye kuri no mwanya abashika ku 10 muri kino kiyago tibamenye utuntu n'utundi. Nshimire cyane bw'imwe mwese mwankurikiranye, nshimire na IVYO nifasha ari mu buhinga bw'ivyuma. Nibaza ko twakoranye neza, reka ndabakenguruke ndabike banure, mukomeze kugubwa neza n'ibiganiro bya kunsamizi CD w'akazi n'akazi. Kuri microphone ya David Ndayizeye, mu buhinga bw'ivyuma nyene sinari je nyene, watuma mvuga mu kanyumva yari IVYO nifasha. Ndazi yuko ibindi biganiro biza kuguma bibandanya, ariko ndabashimire cyane. Ikiganiro nk'iki tuzokigarakana nyene vuba cyane, aho tuzogena tuganira ku mateka agiye atandukanye, haba mu Burundi, ku mugabane wa Afrika, eka no ku isi yose. Umugira aho mwubahwe, mutekanirwe, mubeho mutababaye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.